Inzego z'igisirikare c'u Burundi zirasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi gutanga umuco rero nyine kubigendanye n'ivyo aherutse gutangariza kuri radio BBC Gahuzamiryango ubwo yavugaga nyine ko yifuza canke akabona umuti w'ibibazo bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ari bigendanye nyine no kuba impande zombi zo kwitaba ibiganiro bitaziguye, ibiganiro vya politike. Abo basirikare b'Abarundi barasaba ibigendanye rero n'ibisobanuro kubigendanye n'ivyo biganiro mu gihe bakomeza kubona yuko nyene bariko barategurirwa kuba bojyanwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ngwano yo guhangana n'umwari M23. Igihugu c'u Burundi cyaratanguye kurungika abasoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri 2023, ariko kandi gushika no mwanya bivugwa ko hakiri abasoda bamwe bariko barategurirwa nyine kuba bojyanwa muri izo ngwano. Kuri ndi ruhande abasoda b'Abarundi kandi barahamutse ndetse baranagize ubwoba bwinshi butari bukeya kubera abandi bagenzi babo baraguye muri iyo ngwano ku rugero rudasanzwe, mu gihe abatari bakeya bakomeza kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko batoye impungenge n'uburyo ingabo z'u Burundi arizo ziriko zirapfira cane kuri iyo ngwano canke kuri urwo rugamba. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba yerekana uburyo rero ingabo z'u Burundi arizo zoba zaratakarije ubuzima cyane nyine muri iyo ngwano, ariko no mwanya bakaba botanguye kugenda babaza impamvu nyine bakiri ko gutegurirwa kujyanwa muri Kongo, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kugaragaza neza yuko nyine yifuza yuko iyi ngwano yohagarara nyine agatangura ibiganiro vya politike. Baranabaza kandi impamvu abandi basirikari barimo nk'abo muri Sadeke bagiye gutangura gutaha ndetse n'abandi bakaba baratanguye kugenda barataha. Ngira ngo murazi abakomeretse ndetse n'abapfiriye ku mirongo y'urugamba baragiye batahanwa nyine barananyujijwe mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse n'abandi basigaye babibarizwa mu bigo bya gisirikare by'Isake ndetse na za Mubambiro no muri Goma bakaba bariko baritegurirwa nyine kuba botaha. Ariko kandi igisirikare c'u Burundi cyo nta numwe yarigeze agaragara ngo yarakomerekeye ku rugamba, nta kiziga na kimwe twagiye turabona. Ariko kandi abegereye amafirigo abikwamo imirambo canke ibiziga nga mu Burundi baremeza ko mu makampi ya gisirikare byoba byuzuyemo cane byaruduriranye. Bivuga ko kandi mu biseze mu gisirikare c'u Burundi harashingurwaga abashika kuri 5 ku munsi kumvuzo kugira ngo bidakomeza kugenda biratera ibibazo biremereye cane nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abangabo bariko barabaza rero nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi impamvu bakomeza gutegurirwa kurungikwa nyine kujyanwa muri Kongo, bakanabaza n'umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi ni General Prime Niyongabo bamusaba ibisobanuro ndetse no gutanga inyishu kuko niba leta y'u Burundi yifuza ko ibiganiro ari byo byoba nyine umuti w'ibibazo. Bakaba bariko banabaza impamvu nyine bo bakomeza gutegurirwa kujyanwa muri iyo ngwano nkuko byoma bigaragara. Turagaruka kandi ku bundi busabe bwongeye kumvikana kubajejwe iby'amadini nyine ni inama y'abasenyeri yariyobowe na Musenyeri nkuko bikomeje kugenda bigaragara Bonaventure Nahimana nkuko bigaragara akuriye Kiliziya Gatolika yo mu Burundi, ndetse na Cardinal Antoine Kambanda ukuriye Kiliziya Gatolika yo mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Abangaba rero nyine baramaze gukorana ndetse baranasabye yuko nyine ibigendanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda yo kongera kuba yomera neza cyane nkuko byoma bigaragara. Abangaba barakomeje kugenda basaba yuko nyine ibigendanye n'iyo mipaka yo kugururwa yarafunzwe canke yarugawe mu mpera za munangoro za 2024 nkuko byoma bigaragara. Abasenyeri Gatolika bo mu Rwanda nabo mu Burundi batangaje ko rero bababajwe no kuba rero imipaka yo ku butaka hagati y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda n'u Burundi ifunzwe. Basaba abategetsi gusubiranya nyine umubano no gushyira imbere inzira yokemura amatati cyangwa amakimbirane kugira amahoro abashe kuba yoboneka. Ibi ngibi kandi biriko biravugwa mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze iminsi yagiriza u Rwanda yuko warugiye kumutera, maze nawe akavuga yuko nyine yorutera anyuze mu Kirundo bitamubera inzira ya kure. Kaze kuri mwebwe mwese muri ko muratwumviriza muri ano masaha, kaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza ibihe byiza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Kaze kubatwumviriza bari mu Burundi, kaze kubatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye.
amakuru akomeye cyane akomeje kugenda atugeraho, ariko mbere yuko tuyatangura reka ndagusaba option ndi kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu, urebeho hirya gato nyine hari akamenyetso kameze nk'inzogera nako ucurapyondako, ndetse unafungure nyine unakande nyine kuri like, utange icyumviro cyawe nyinze ngaho muri commentaire, ubundi ibintu bice biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese, kaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe, reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire kuri ingwano ikomeje kuba n'ingwano Uburundi. Ku ruhande rumwe rero twavuga ko bwohombye cyane, dore ko rwahombye intwazangabo rurahomba n'abasirikare bato bato, ariko kandi imwe mu ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi yaraganiye n'umenyesha makuru wacu iciramusigurira nyine ingene ndetse n'impamvu bigenda kugira ngo Burundi abe ari cyo gihugu gica aba ari cyo gihugu nyine kiriko kiratakariza mw'abasoda benshi nk'uko bikomeza kugaragara muri iyo ngwano, kurenza abo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru atugera avuga yuko nyine iyo ntwazagabo yaravuze ko mu Burundi atabigendanye nyine no guhabwa imyemenyerezo cyangwa se information nziza nyine zigezwe ko nk'uko bigaragara, aho bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine uko byogenda kose hakomeza kugenda hagaragara ibigendanye n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho rero umuntu ajya muri training amezi ashika muri 3 agacararungika ku rubuga rw'ingwano. Bivugwa ko rero hari byinshi abataramenya, usibye kuba rero bamwigisha duke nyine yo kwifashira ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubundi bakamwigisha nyine uko bakoresha inkoho nyine, ariko atabindi bishasha nko kuba yokoresha mapu cyangwa se kuba yokoresha amadrone cyangwa se ubundi buhinga bwa none busanzwe burifashishwa mu ngwano. Ikindi bivuga ko rero nyine batamenyeshwa ingwano bagiyemo cyangwa se nyine ngo babwigwe abo bagiye guhangana nabo, ibituma nyine bajya no kugwanira ahantu batazi, bigatuma batabasha kuba nyine botanga umusaruro ufatika kuri urwo rugamba nk'uko bigaragara. Burundi rero nyine buri mu bihugu byaratakaje abasirikare, ariko kandi ibyo abategetsi b'Abarundi ntibibaraba, kubera yuko nyine bivugwa ko agatsiko cyangwa se nyine agace k'abategetsi bamwe nyine nga mu Burundi harimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bagiye batandukanye ngo baba bakomeje gushyira imbere ibigendanye n'akanyungu rero nyine baba bakura muri iyo ngwano, ubundi abasirikare bo ngo ntacyo bibabwiye kuko n'ubundi baca barinjiza abandi mu gisoda cyangwa igipolisi cyangwa mu mbonerakure. Basaba guhabwa umuco rero nyine ku biganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko ashigikiye kugira igihugu c'abanyi ca Republika Rusange ya Kongo nyine nk'uko bigaragara kigire amahoro. Abasirikari ba leta y'u Burundi nibo rero babisabye, nyuma yaho Evariste Ndayishimiye abivugiye nyine kuri radio BBC Gahuza Miryango, n'ubundi ko ashigikiye ibiganiro bizotuma Kongo ironka amahoro. Abasirikari ba leta y'u Burundi barabivuze kandi nyine inyuma yo kubona ko baguma bategurirwa kujanwa muri Kongo, mu gihe n'ingabo zarungitswe nyine kugwana muri icyo gihugu ku izina ry'umuryango wa SADC ziriko rero zirakugwa muri Kongo zisubira iwabo. Abo bavuga ko Evariste Ndayishimiye nawe nyine afise ibimwega muri kugira Kongo nyine ndetse n'Abarundi bagire nyine amahoro, ngo no kuganira na Red Tabara Kongo nayo nyine iganire na M23. Cokere ku bivugwa kandi n'abasirikare b'u Burundi ku ntambara ziriko zirabera muri Kongo, abo basirikare barabaza ico umukuru w'igihugu cy'u Burundi akeneye kugira mu gihe Red Tabara y'Amerika rero ishikiriza ko rero ikeneye ibiganiro kugira indyane zihere. Baragaruka bakavuga ko kandi ibiganiro bitariko nyine byihutirwa, kuko rero abanyepolitike bo mu mugambwe n'ubundi w'umukuru w'igihugu n'ubundi atari bo bari kurwana iyo ntambara n'ubundi yo muri Kongo, bagatinya gusa nyine gutakaza ibibanza nk'uko bikomeza kugenda bigaragara nyine barimwo basaba Evariste Ndayishimiye kurengera bose yumve ko nyine atamukuru w'igihugu atamukuru w'umugambwe abasirikare b'Abarundi bave muri Kongo, abasirikare b'u Burundi bafashwe impiri nabo babone nyine gusubizwa. Iyi ni imyidogo y'abasirikare b'Abarundi biboneka yuko nyine bafise agashavu. Hari n'abandi babyeyi bamwe na bamwe bama batera kamo leta y'u Burundi bayisaba yuko yokora ibishoboka byose kugira izo njyane zibashe kuba zohagarara, kugira ibyo byose bibashe nyine kuba byova cyangwa se byohagarara nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga.
ku rundi ruhande abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko bateye impungenge n'ibikorwa nyine bikomeza kugaragara bibera muri iyo ngwano nk'ubu mu gisagara ca Uvira nyine hari abasoda benshi b'abarundi ariko kandi bivuga yuko abo basoda bashobora kuzohura n'ibibara rikomeye cyane ndetse bakaba bashobora gukwegera Burundi akarambaraye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda adushikira canke akomeza kugenda tugeraho akaba agaragaza ndetse anerekana uburyo rero ibintu bikomeje gukomera ndetse n'ibintu uburyo bikomeje gufata intera mu gihe rero ibiganiro bigiye gutangura n'ubundi ingwano nga muri Kivu y'Amajyepfo yarongeye kwadukira aho rero uruhande rwa M23 rukomeje kwigwanaho mu gihe ruriko ruragabwaho ibitero n'ihorero ry'ingabo za leta binavuga yuko ingabo z'abarundi nazo ziri muri ivyo bikorwa. Mu gihe ingabo z'abarundi ziriko ziragwana ugo rugamba imigenderanire hagati y'u Burundi n'iyo gucwanya cy'u Rwanda ntifashe neza yaratosikaye. Ibi nibyo byongeye gutuma abasenyeri gatolika nyine bo mu Rwanda nabo mu Burundi bakaba batangaje ko babajwe no kuba imipaka y'ubutaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi nyine igifunze. Barasaba abategetsi gusubiranya umubano no gushyira imbere inzira yo gukemura amakimbirane mu mahoro. Ni mu nama y'imisi 2 yarahuje abakuru ba Kiliziya Gatolika muri ibi bihugu yarabereye ikibungo ni mu Rwanda yarangiye kwa kabiri nyine ubwo ni ku munsi w'ejo. Abo basenyeri baravuze ko abategetsi bagomba rero gukemura ibibazo kugira ngo abantu rero n'ibyabo bisanzure mu ngendo na serivisi hagati y'ibihugu byombi. Musenyeri Bonaventure Nahimana Ariekepiskopi nyine wa Gitega ari nawe nyine akuriye Kiliziya Gatolika mu Burundi yaravuze ko abasenyeri b'ibihugu bashigikiye rero ukunga ubumwe ko abarundi n'abanyarwanda nk'uko byahoze mu kwezi gweze. Mushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu n'ubundi ku ruhande rw'u Rwanda nk'uko bigaragara yaratangaje ko ibihugu byombi biri mu nzira yo kumvikana mu bikorwa rero birimo kuba hagati y'abategetsi b'ibi bihugu. Mu kiganiro cyihariye na BBC muri uku kwezi nyine guheze Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yaravuze aterekanye ibimenyetso ko rero u Rwanda ruragerageza kumutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Nkwasangiye ya Kongo rurabicishije ku muhariro w'Igitabara usanzwe uragwanya ubutegetsi bwa Gitega. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda yaravuze ko ibi bivugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye bitangaje kuko inzego za gisirikare z'ibihugu rero zirimo zirahura ziganira ku kurinda imbibi z'ibihugu byombi no gusubiranya umubano neza. Umubano mubi rero hagati y'ubutegetsi bw'Igitega n'ubw'Ikigali uramaze imyaka utari mwiza cyane nyine utaryoheye abanyagihugu warushijeho kuzamba ubwo Burundi bwoherezaga rero nyine ingabo zabwo ku butumire bwa leta ya Kinshasa gufatikanya n'ingabo za FARDC kurwanya ishyamba za M23 nyine nkuko bigaragara aho bakomeje uwo mu mutwe bakomeje gushinza ko ufashwa n'u Rwanda. Abategetsi b'u Rwanda baragaragaje ko rero batishimiye icyo gikorwa cy'u Burundi kuko bashinza ingabo za FARDC gufatikanya n'imitwe n'umutwe wa FDLR. Abategetsi b'u Rwanda bemeza nyine canke nkuko amateka abivuga ko rero uteje inkeke ku mutekano w'u Rwanda ndetse uyu muhari ukaba waragize uruhara nyine mu bikorwa by'abanyabwoko byarabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Aba basenyeri batangaje ko rero nyine bishimiye imihate y'ibiganiro hagati y'impande zombi bigamije gusubiranya umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Inama y'abasenyeri yari yobowe na Musenyeri Bonaventure Nahimana ndetse na Karidinali Antoine Kambanda akuriye Kiliziya Gatolika mu Rwanda yishimiye iyimikwa rya Musenyeri Jean Bosco Ntagungira nk'umwepiskopi wa Diocese ya Butare mu gihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda mu kwakira umwaka uheze ndetse no kwimikwa kwa Musenyeri Emmanuel Ntakarutimana wa Diocese ya Bubanza ndetse na Leonidas Nitereka nka Musenyeri wa Diocese ya Rutana mu Burundi bimitswe nyine muri Gashyantare uyu mwaka w'2025. Inama y'abasenyeri n'ubundi yinubiye kuba rero mu Rwanda hari kiliziya zigifunze imiryango basaba abategetsi bireba nyine gufungura izujuje ibisabwa. Umwaka uheze abategetsi mu Rwanda barafunze ishengero zigera ku 8,000 zisabwa rero kuzuza ibyangombwa by'imikorere
zimwe muri zo nyine ziracyafunze kugeza uno mwanya. Mu itangazo abasenyeri bavuze yuko nyine bababajwe n'ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo cyarateye imfuriro z'abantu n'impunzi nyine mu karere. Bavuga kandi ko nyine bifatanyije mu isengesho n'abagizwe ko ingaruka mu kwizera ko nyine amahoro azogaruka vuba. Aba basenyeri baramaganye amajambo y'urwango ndetse no guhembera ubugizi bwa nabi nyine no gukoresha abanyagihugu mu nyungu za politike mu bikorwa nyine bikorwa rero nyine n'abatandukanye bafise rero uruhara mu makimbirane ariko akomeje kugenda agaragara. Ibihugu bigiye bitandukanye birakomeje gushakira umuhate nyine iki kibazo gikomeje kubera ingutiro y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo. Hari amakuru aturuka ku ruhande rw'igihugu cy'abanyi ca Kongo no mu muhari M23 yemeza ko ku itariki 9 uku kwezi kwa Ndamukiza 2025 aribwo bazohurira i Doha mu gihugu ca Qatar. Ni mu bikorwa nyine bigendanye no kurabira hamwe uburyo bokemura ayo matati. Bivuga ko ku ruhande rwa M23 bari tayari cyane biteguriye kumvikanisha ibyifuzo byabo, ariko kandi ngo mu gihe leta ya Kongo itabyumviriza bazokomeza kuyibyumvisha barakoresheje urusaku rw'imbunda z'amasasu. Ku ruhande rwa leta ya Kongo naho nyine barafise ikizere yuko nyine ayo matati ashobora kuzagaragara cyangwa se ashobora kuzagira. Ubushikiranganje wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru yitwa Thérèse Kayikwamba nk'uko bigaragara nyine yarerutse gutangaza neza yuko yizeye ko ingabo zo muri SADC nyine zizova ku butaka bwa Kongo muri Goma, ariko umwari M23 nawe waramaze n'ubundi kuzingutwa ngushye utakibariza ngaha igoma. Nyamara igoma yaragarutse kwemo nyine amahoro n'ituze nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ku buryo abanyagihugu benshi bama bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko nyine bakomeje kwitegurira ndetse no kurabira hamwe rero ingene ibintu byogenda neza, mu gihe n'ubundi ku ruhande rwa M23 bavuga yuko bafise ibyifuzo kandi mu gihe leta ya Kongo itobyubahiriza bazoca barakoresha nyine imbunda mpaka bakagera i Kinshasa. Mu kanya turagaruka kuri nayo makuru akomeje kugenda avugwa ku bigendanye n'ingwano ikomeje kuba rero ngaha muri Kivu y'Amajyepfo, aho ibintu byongeye gukomera. Mbashimire ni Burundi News TV, tugaruke mu kanya.